Nukorera amashimwe cyane twakire Cishado none udekati ejo urazi imigambi natanze vrema kugira ngo bashobore kunyemerera kuza kwitoza ya mukobwa yabo rero vrema mumwegere nimutambuguma hafi waza gukubita kijya kirahuri ntabura sister gute meze neza uraberewe gusa iyo mpuzu namenye nyeneyo gusa nanse kuri Rwanda kumaramaza mu bantu sinovuga wariwe mwene wacu nivyabandanye ku buhanza buzaba bunini uze kunyegera mwibanga ndakubwira umuti meze neza rero mwese wa mutipe nabonye reka ndamuramutse uno muhungu no mu polisime ikibazo cyambere cya polisime abakobwa ntimubizi abapolisime ntibikura jewe iminsi namaranye n'umushiri wanje wambere yampevye kubera yuko ashe byaranse naragusi nikura vrema none twahembwe 30 nkava mu kanyosha n'amaguru mpaka kumutanga agacanga ko magurumva ngo muhira ngo batetse ibijumbu uranje ngo ibijumbu ngo ndabiriye ngo nshangwara ngo munda ngo nkatangura ngo urumva ibijumbu none bice bigenda gute tamukiza mugenzi wa mubwira ati abapolisime bakera nabo baratandukanye ntubona je ko ntambaye igikokora polisime abari igikokora by the way nambaye ibutura mubibona gute maze mu nkobera amashi kwanza no bwa mbere nambaye ibutura kaje imbere y'abubahwa nka bamwebwe ikibazo nuko nibutura nambaye ariyo bankopesheje Imana ngize nuko uwayinkopesheje atari ngaha kuko ngaha ibara ryari kugwa ico nkundira abazungu barakizi petete ko mubwe mutakizi nico ngoma manzi ndababwire kuko nagerageje kwihweza kuko je ndi umwana wa pasteur bagiye ngaha baratoza abakozi b'Imana bibaza ngo twabumvise urazi ngaho ubonyene ko nosenga kume kwa Eliya nkabatura ku muriro w'Imana ukabaturira basha gucoza habwo bararinda abantu b'Imana gusa abapaseri bobo ni imitwe gusa bigeze kuntumira mu rusengero ntago mvuga paseri ambaza ati wateguye ivyahe uza kwigisha je ndigisha abantu bakihana kuko nkaho ndi konda koraba ngaha namaze uko nikiyazo ufise cyo mwibanga yego vrema ndakivuge ku mugaragaro bakimenye oya reka ndakivuga hanyuma oya ndakumara amazi uyu mukobwa amaze ibihe byinshi ahora n'ama deception ngomba ndakwature ku mugisha w'Imana sema amen oya ariko mvuga ama deception mu buryo bw'imwemu oya taha ama deception mu buryo bw'umubiri ndico kibazo rero sasa nariko ndavuga ati rero hari ikintu n'abazungu bazi abazungu mu gihe bariko baragerageza kudekuvra ibintu bikomakomeye ku isi kungena bazoshika kuzuba kungene bazodukura ngaha ku mubumbe wa tere bakatujana kuri Mars n'ahandi abanyafrika nabo bariko badekuvra imiti yo kugwiza inguvu zo mu gitanda ndabesha ikizobikwereka post imwe yo kuri Facebook uzosanga hari umuntu ashizemwo aga publicity ukaba ufise ngo ikibazo ngo urumva ngo ibiki ngo bindi ugumba nyinshi ngo mukwaha no musi y'ibirenge ngo umuti kabaye je nanje naje nitwaje umuti nk'umukozi w'Imana ninde munafise ico kibazo ati ntawe kandi namubonye mwana wacu akira umuti ntuvuga na merci ndagutoye mu bantu benshi hari undi nabonye hari inyuma agendana ico kibazo kugira ngo Imana kugirire neza mwana wacu he akira umuti none umaze kwisukisha nk'abakenyezi none hari ibindi bintu wogira do special oya tudahendana oya ariko murarinda abantu none aho uraresha hagati yawe n'uwundi mwese mwambaye nk'abapana ninde aresha uwundi kandi bari yabaye muri VIP ibaze no distance hagati ya VIP na sempre bantu b'Imana ako muri yemeye yo mwishanga hamwe ariko biki iyo ni nyenye canke ni gihanga
ujya rero muri ko murashwana kwagukankamira ni kwagucira kwa mata wowe kabati none byagenze gute na wa musista mukomera amashi no mukobwa uyu mukomera amashi mani shimwe cya kibazo cimba cyaraheze ameze neza n'ukuri ntangorane vraiment ndaryohewe no kuba nashitse ngaha uriya musista yambaye agatambara ko mu byumba by'amasengesho aciye araba inyuma yo arafashijwe yemwe musomye soma abamaze guhura na deception ngaha bakabaheba ari umuhungu bakamweca umukobwa n'indi oya ntimumbwire nijeje nyene bahevye yo pole sana mugubo wararonse yo nta musore ari ngaha yaragize imise ko arasengera umufasha kugira tubahuze nawe ndona hari koresha umwanya wojya mudada ntawo bona afise imishatsi y'inteteri gusa nico kibazo nukuvuga abantu bahuye na deception na cyane bivanye naho wakuriye nko makati ya Kenya nk'iwacu ikibazo cyambere twishiramwo nivyo byanshikiye igihe umudemo wanje yampeba navuze ati sha ntariyumviye ubwa mbere wimvira ko bakurotse kuko ntushobora gutahura ukungene yo guheba no kungene mwakundana but nukuri je vraiment je bandotse oya none yo mpiba bigenze gute utiyumviye ko bamuroze ikindi kibazo cyavuga ati ni impuzu yamuteye umukoshe uzamubwiye impuzu ntazosura kwambara mbere bamwe nabigisha murabizi mu kwishuri ngo yacambaye ya mpuzu ngo ntituza kumukira musha mubimenya kwishuri hambavu y'ivyo rero sasa umutipe rimwe abakera bavuze ngo ubugowe n'ivyatsi ntibigirane ntibimubisa nukuvuga aho ugenda hose uhuye n'umukobwa ava muri quartier imwe na yawundi ucutangura kuvuma ngo abakobwa ngo bahariya ngo mukinanira ngo abakobwa ngo bakumusaga bose ngo niko bameze none bose ni bamwe abakobwa nazamba ngo abahungu bose ni imbwa na so warimwo none sigitsina gabo none mene wacu none icupa kuva 18 rusoma ntirihera yakawutse acashirako n'akarumye kugira ngo ntitegaze aguma ye atwenga araba umenga nimwe bya kera sinzi ko mubyibuka mu gupema ikinyobwa ko kitataye garanti warazungagiza muravyibuka oya vraiment nawe rabwotomere hanyuma bisigaye mashahendereye nuko nyene reka nababwire rero sasa itandukaniro riri hagati y'abakobwa bubu n'abakera bintu ni hatari abakobwa bakera ku bahungu bakuze nk'uko kwiwanje kubisanzwe n'ubuzima bubi naciyemwe ndakuze imyaka 38 umva atari myinshi umva naburi yaciye atwenga aciye anyibuka nkigenda gufyatura amatafari Imana yampinduye ubuzima sinkaza bindi abakobwa rero sasa bakera murazi ubunyene bigezweho abantu couple bagenda mu majardin ahantu gasanga bagiye mu ipori bagasasa utonewe murarinda ugasanga mwasashe agasafiri mukaca mushira kutuntu tujya tuntu mudukura sister chaye vyibuka babikorera cyatwe ngo vyibuka nawe burya no mwijogonyoro urazi baguhevye mwaheruka muri bigi urarira no mwosoroka kurenga ikizobikwereka umuhungu bahevye ahantu hasa nabi vraiment nanje nambaye impuzu ikibaza n'amasabune y'ube yaraziyimvye reka ndaberekere ngaho hariho position umuhungu bahevye hariho ntashobora kuryamagara nyuko umuhungu ari mu rukundo rwamugeze mu gakomokomo nabameze uko n'agatelefone telefone yanje ni Tecno mwava mu ntwenwa tira yiwawe ngiriri yubasha usanga ameze nk'uko ngo sheri ngo nukuri vraiment ngo hamwe jutoza kweje ndumva umenga no kwiyahura wiyahura ujahe urumva abantu rero bari mu bintu bidakijijwe navyo usanga umuhungu aca hindura position
ngo sheri ngo hani mu gitanda umukobwa none mu gitanda ujyama wubisinda hamwe bazare ko time urumva wasanga umukobwa yahindukiye ngo sheri ewe ga yewe bijya yewe ga ibara ryaraguye ukazosanga imatera hengamye uruhande rumwe kubera ko imatera nyinshi z'abajene zikunda gutafurume hagati ukiyumvira none bayikoreye ku ibikorwa rusangi canke byagenze gute umukobwa wa kera ninde yambaye agakanzu k'agatrarara baciye bakabuka bose oya nta na kimwe ndakarona agomba gutanga umukobwa wa kera hariho ibibutura kera amajinsi bayitangwa amakoboyi ndabeshe amakoboyi nukuvuga gwaba rugumya amengana urusato rw'intama ya kera wihenze ukamukora kuko wumva uruntu rugumye ukibaza none yambariye kuki byagenze gute akaca kuraba mu maso ngo hare ngo agomba gukora iki ngo rega ivyo ushaka ngo nabimenye ngo we nukijijwe wese akundinde kabaye mugaba bubu ufa gukora ko gusa akaca kuraba mu maso naregeya sheri naregeya regera none regera adojo sankondi regera nguri soba uri soba tuhaguruka tumanze tugatamba bari soba musanze ndi soba soba urindiriye vodka ya gezaho ndakijijwe ntunteranye na pasiteri anteranye na pasiteri muri minsi yeze naronse ikiraka kumbe nagiye gutera inkuru ahantu hari umupasiteri ngo ngo azomodera urubanza unicisha ngo ntakijijwe ibintu ngo agenda ngo kugira ngo imbere ngo y'abantu ngo urumva ngo ibiki none pastor ariko gamana uwo n'umukobwa wuwo umukobwa wa kera ku munsi wa mariage mwere mutababonye cya mwe mwarahomba jewe abana nakurikiranye mariage wa grand frère ibiki hajya hageze ko bataha ko twaraguherekeza tukabona aho ugiye kuba kuvuga ariko baramuseza akarira umusuru kamureka tuyamaze akara umuhungu ugasanga ibisi byaranze mu maso mukobwa akarira umusuru kamurenga ku buryo urabona ubu none bwa murubahuka yo hageze koga utangura kumukwega ngo tugende koga ngo tugutwe muri dushe umukwega wa kera akubwira ati ugomba guhenera ujana nande ugomba genda woki nukuvuga ijojoro mwaranimbana mpakabuga aca mu gaturuturu nukuvuga agenda kukwemerera cabaye umushusho nukuvuga wenyene yadugije amaboko ati nemeye igitumbura capama wati umungu ntiyisonera mu mukurikirana akazobananya yishira ngaho imbere kazoza simbona shonovo apa ego vrema ndabesha muri wacu ubora bibona neza uko birabira muri amajineti yawe ndiko mvuguri ya winyuma urumva rero sasa ariko aratwenge araryoheye arafashije This rero sasa amatubandanye gezaho rero ndako rero ndavuga ati ebana by'abakobwa bakera n'amafoto y'abakobwa bakera nabo baratandukanye ndabesha ngo hano yaratinye mana iyi sanamu moshe muyica kuko warakijijwe ntumara amazuru wiwacu wewe nyine yo mana mukomera amashi vrema ingo agenda nibigwanisho mu muzi ingo nta na kimwe cyatwenga ico yibutse yo mana mukomera amashi eshe uyu no mu mama w'abandi sha mugabo wa yari yihuse vrema iya gotwa nk'imyaka 2 ndazi ko ari jemba ndagufise vrema ego ndagomba ivyo muri ko muriyumvira je si hondi shenda kijijwe je suis chrétien wonayo ni chrétien okay ndamwitije kugira ngo ndabereke ukungena bakera bifotoza sivyo
nukuvuga uwa kera naho ndabibona kuri ba grand frère imera nk'undabo nukuvuga umukobwa iyo akunda umuhungu vy'ukuri avuga ati urukundo wankunze rwavuye ku mutima hari udupoze bagira gorora amaboko yawe ushire ku mutima amaboko yose nukuvuga umukobwa yagira uku umuhungu akaca hagararo bakaca bafotora nukuvuga yavuga ati ankunda urukundo ruvuye he ku mutima nukuvuga barabimenyesheje rero pastor abizi harakungene bifotoza unyihanganire mera nk'ubusutamuku yo ntabyashobora amana agwaye mu ntambarazo reka ndabo wambaye ipantaro yego murakoze cyane kubona amashingo ingo dadingwe yego merci beaucoup uwo ndamuhereza ko nabonye afise inzobe ntiyiyambije mera nk'uwicaruko nukuvuga mu gihe byabizwe na pasteur wasanga bameze uzamaboko yawe byaba bizwi yuko abo bantu bazobana abubu rero sasa mpamagarira wa mukobwa none yabihevye ingoloni engo eshe uwo mushatsi wose nuwiwe urakujije ingonone rahira iyo mana harabuze umukobwa n'umwe yoza nkabereka agafoto nyene uwidrede ari hehe none abantu turi kumwe n'aba Parisime izire wawe wewe wewe wavuze ko umusheri wawe mwavanye ntangura ni foto ndabereka oya nta nakimwe humo rega naje nafite umudamu gusa namubwiye ko zino foto bazaho zifata nta nakimwe nukuvuga abubu wirekure urazi ko akuriye mu kirekura abubu rero sasa hageze kwifotoza twereke ifoto uhora ugira uvuga ati ifoto iri sex. This is Buja Night Comedy. Mwayibonye murabona yuko akwa no gutemba sawa urakoze cyane gukomera amashi mane guhezagira byari ivyo wari kutinya ubusa hari ibindi rero bagira ukazubona ukibaza ngo ni bombe agomba rekure akaca amanza akagira uku akaca arahuko none kiyumvi ariko arabiki utawizi rero ushuka amati ya chini kimya kimya duhaguruke gaza dukamati ya chini tege duhaguruke rero ngoma ndabereke rero umwana akuye muri Sunday school rero duhaguruke rero kamata chini kamati ya chini kamata chini kamati ya chini kamata chini kamati ya chini. Merci beaucoup murakoze cyane nibaza yuko mwaryohewe uko biri kose ariko by the way nshimire cyane nimahinduka sha bizorangira hindutse izina niryo umukobwa bakundanye ndamumvira ikigongo shimire cyane hamwe na DJ ngaho Imana guhezagire byagenze neza ego shimira cyane n'abanyakanyosha nabonye ngaha ni byiza ko dushigikirana mu bintu nk'ibi naze hano ndambaza ikintu kimwe we mahinduka yambaye akarato bamutiye mwemwe sikirata cyonye naho ubona ni kote urafise intege ego ya sarigenze warazicika fise ubwoba umuntu afise intege wese ziracika mugabo umuntu adafise intege ntizicika bisigura iki ntuzushika intege kuko urazifise abantu batazifise babandanya bagenda nubwo hazoza umuntu umwe ntuzobihagarike iki ni kimenyetso cyo kwizera hazogera abantu buzura ngaha utangaye inshallah ntihagire ikintu kizoguca intege ndaze ko bino bintu uzovyibuka umuntu yaje ngaha yaryohewe ninde umuntu yaje ngaha yaryohewe kwa Mungu Imana imuhezagiye gutumira ubundi naho uwo murihira ni kimenyetso cy'urukundo kugira ngo baze buzure ngaha kandi byose birashoboka wumvise ntagire uzoguca intege
uzubandanye ufokasinga aho ugomba kugera. Ikindi kintu cyanyuma ngomba ndakubwira, ego nagize ibi byose ariko ambavu y'ivyo ndakijijwe, sawa? Umuti wa mbere sivyo, umuti wa mbere udatituka ni gushira amavi hasi ugasenga Imana yo mwijuru. Iyo nyonyene nizotuma bishoboka izogushikana kure, wakaza bivanga n'ibindi kazi yako. Ababivanze ni ababigumije mu Imana n'ubu baba yabahize. Murakoze cyane, ndabashimiye ko byagenze neza. Imana ibaheza giye. Amashimwe cyane, mu mama shimwe cyane, mu mama shimwe cyane.